Canke mwaramutse nizere neza ko mumeze neza nitwa MC Gondo Siroina aka the one only murumva neza yuko afise ivyishimo bidasanzwe murumva neza yuko afise ari umunezero udasanzwe mushobora kwibaza ati mbega engarutse kuba yagira iki nimwe mu nkuru canke muri ko biravugwa ku munsi wejo ibigiye bitandukanye. Ico manze kugusaba gusa ni kumanze kugira subscribe canke s'abonner. Ushobora kuba wumva ikirundi canke igifaransa ariko ico ndagusaba gusa ni kumanze gufunda kuragwa kengeri hama wumvirize imwe mu vyishimo imwe mu nkuru ndabafitiye uno munsi inamateka agiritswe ku yandi ku munsi wejo aho mu gihugu cyacu Burundi bafise ivyishimo cyane haba muri African haba kwisi yose haba mu gisata cyo kuririmba canke cyo guhimbaza Imana muri gospel mu basanzwe bemera umwami Yesu Kristo. Murumva neza yuko bafise ivyishimo bidasanzwe ni ku munsi wejo mu gihugu kibanyi ca Côte d'Ivoire abenshi bitwa aba Ivoirien canke abagiye batandukanye ariko ndakwibutse neza yuko ari ababanyi canke abaturanyi bivanye naho uherereye ushobora kuba bituko ariko ndakumenyesha neza yuko cari gikorane canke concert bivanye nuko ngene ubuvyita canke usanzwe ubifata nimwe mu giteramo canke gikorane ubona neza yuko cakiriwe n'abantu benshi cane ni neza neza ndavuga muri Côte d'Ivoire ubona neza yuko wari umunsi w'ivyishimo wari umunsi benshi bari bategereje wari umunsi wa munsi buvuga ati mbega uzoshika gute ni ku munsi wejo mu gihugu kibanyi ca Côte d'Ivoire handitswe amateka menshi. Ushobora kwibaza ati mbega niko ndakunyoteza numwe mu bana b'igihugu cyacu Burundi ariko atabarizwa ku butaka bw'u Burundi yitwa Chris Ndikumana. Ubona neza yuko ku munsi wejo yakoze ndavuga igikorane canke igiteramo bivanye n'ukungene uwo buvyita ni Chris Ndikumana. Benshi muzi yuko ari umwe yakriye izina canke igicapo cyitwa Kanguka. Ndazi neza yuko mu gice cy'u Burundi hari benshi bari muri ma groupe agiye tandukanye haba muri WhatsApp haba agiye tandukanye haba muri WhatsApp wumva ikirundi canke igifaransa ariko ndazi neza yuko si bya mbere wumvise iryo zina rya Kanguka. Ni Chris Ndikumana ku munsi wejo yanditse amateka mu gihugu kibanyi ca Côte d'Ivoire. Ni Chris Ndikumana yarafise igikorane aho ubona neza yuko yagikoreye mu kibanza cagutse ikibanza kinini cyane aho benshi bari banyotewe muri bukaneze yuko mu minsi yaheri yakoze n'igikorane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubona neza yuko yitabiriwe n'abantu benshi cyane hari mu gihugu cyacu Burundi mu gisigara ca Bujumbura kuri ETS Kamenge aho yujuje benshi bari banyotewe gukira benshi bari banyotewe kwakira ubutumwa bwiza. Côte d'Ivoire yaraye akoze amateka. Ubona neza yuko cari ikibanza kininiya cyane nk'ibyo tugira tubereke. Mubona neza yuko abantu isinzi bari bagiye kumwakira Chris Ndikumana mu kibanza. Ubona neza yuko amasanamu yacu hari benshi twashobora kunavugisha benshi bagitandukanye muraza kwibonera mbega igikorane cagenze gute igikorane cakiriwe gute. Ubona neza yuko ama video menshi gitandukanye muguma mubona ku mbuga mubona neza yuko Chris Ndikumana ari umwe aho ubona neza yuko abene gihugu mu gihugu kibanyi ca Côte d'Ivoire ubona neza yuko bari banyotewe kubona Chris Ndikumana nkuko twari tubinyotewe mu gice cy'u Burundi. Ubona neza yuko benshi cyane bakijijwe barakira ubutumwa bwiza barakira byinshi bitandukanye. Hariho amajambo menshi yagiye navugwa cyane ati Chris Ndikumana ubutumwa bwiwe bushika ku mishaye bagiye batandukanye aho ubona neza yuko abene gihugu muri Côte d'Ivoire abene gihugu bagiye batandukanye bavuze ati uno Murundi afise ikiganza cera afise ikiganza kidasanzwe. Ni Chris Ndikumana awitegereje neza amasanamu uza kubona byinshi bigiye bitandukanye gusaba gusa beaucoup de gens se posent des questions et je sais que beaucoup de gens aimeraient vous voir dans leur pays ou dans leurs églises respectives et on se pose toujours des questions de savoir pourquoi votre choix et aujourd'hui spécialement pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire et pas un autre pays.
D'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Jésus. Et ça ne veut pas dire que Jésus n'aime pas les autres pays, mais Romains 8,14 dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc la Côte d'Ivoire, c'est l'heure de la Côte d'Ivoire. Au mois de juillet, c'était Libreville. Et l'année passée, c'était Bujumbura, c'était Douala. Et l'année prochaine, ce sera, je ne sais pas, mais Dieu connaît. Donc c'est l'heure de la Côte d'Ivoire et je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses. Et nous prions et Dieu nous montre le pays particulier pour cette année. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Dieu, spécialement ici dans ce pays de la Côte d'Ivoire? Je m'attends à voir la manifestation du Saint-Esprit. Demain, ce ne sera pas seulement les guérisons. Je sais que beaucoup de gens pensent aux guérisons, aux délivrances. Mais comme je le disais à l'autre, c'est que les délivrances et les guérisons, c'est juste pour accompagner la parole. La mission principale, la mission cruciale de cette croisade, ce n'est pas les guérisons, c'est le salut. C'est pour que les âmes soient sauvées. Et après, les miracles vont accompagner pour appuyer la parole. Donc le but principal de cette croisade, c'est pour que les hommes soient sauvés, pour que quand Jésus viendra, ils monteront avec lui. Est-ce que vous avez un message spécifique à dire aujourd'hui à la population de la Côte d'Ivoire? C'est de venir demain. Il y a une grande place, vous voyez, donc on a une grande place. Alors c'est de venir demain pour la croisade. Et ceux qui ne pourront pas venir, prier pour cette croisade, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis très heureux parce que il y a très longtemps que nous attendons ça. Nous, on ne s'attendait pas un jour qu'on allait vraiment le voir ici. Vraiment, tout le temps, j'ai demandé, j'ai dit, mais cet homme de Dieu-là, est-ce qu'un jour il peut arriver dans notre pays? Et Dieu a fait. Moi, je suis quitté, je suis à 250 km. Je suis à l'extérieur, je suis quitté vers Libéria, c'est là-bas nous sommes quittés, nous sommes à la frontière. Quand nous avons appris ça depuis le mois de septembre, il a dit même si c'est pour marcher, pour partir à Abidjan, je vais le faire parce que ces jours-là, on va être là-bas. Ça fait pratiquement 3 jours, nous sommes là. Depuis mercredi, nous sommes venus, nous sommes logés à la gare, ça fait près de 3 jours, nous sommes là parce que nous attendons cette croisade-là. Shimana, alléluia. Shimana, alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Le rendez-vous avec Dieu, c'est le rendez-vous le plus grand sur cette terre. C'est pour ça que nous sommes quittés depuis l'intérieur pour venir ici. On ne connaissait pas le coin. Depuis le matin, vous me voyez en sueur. Depuis le matin, on cherche le coin et maintenant on l'a trouvé. C'est Kangouka. Aujourd'hui, nous sommes à Songon, à Badiankouté, derrière la cité Ado, Institut Pasteur, mais plus précisément au carrefour Antenne. Quand vous descendez au carrefour Antenne, vous venez tout droit, c'est la croisade des Kangouka. Peuple de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Ici, c'est la croisade de Kangouka qui va se dérouler le 7 décembre. Et c'est demain, précisément à 16h. Mon frère, ma soeur, on t'invite. Vous, si tu as quoi à la maison, lève-toi. C'est le moment, dépêche-toi de venir à Songon. Donc si on est venu tôt, c'est parce que nous sommes convaincus que Dieu fera quelque chose pour nous. Kangouka à Abidjan, c'est maintenant, c'est effectif et c'est dès demain le 7 décembre. Partout où vous êtes, Dieu nous a fait la grâce pour que cette croisade internationale se fasse à Abidjan, à Songon, dans la commune de Yopougon, surtout à Songon, au carrefour, à la place Abadian Kouté. Venez nombreux, il y aura des miracles, de guérison, de délivrance, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, au nord, au sud. C'est le temps que Dieu nous a donné maintenant pour nous visiter, pour nous guérir. Tu as prié longtemps, tu as jeûné longtemps. L'exaucement, le temps de l'exaucement, c'est maintenant. Demain, rendez-vous très tôt le matin, car la conférence aura lieu à 16h. Mais si tu ne viens pas le matin, tu n'auras pas de place. Demain, tu auras ton miracle.